mu kanyamuneza k'ingene inama ihuza abanyamitahe n'abasanzwe bashigikira ibikorwa vya leta yatunganijwe aho yatangujwe icese na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hambavu y'ivyo bikorwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umwanya abagwizatunga n'abaserukira amashirahamwe atandukanye imibonano. Iyo mibonano yatanze akaryo kabo bubahwa bose abo bashitsi bo gukeza bimwe bidasanzwe umukuru w'igihugu ku bw'ino nama, aho vyagaragaye yuko haje yitabwemwo abantu benshi cane bavuye mu nkingo itandukanye y'isi. Abo yakiriye rero ni imigwi itandukanye. Umukuru w'igihugu yakiriye ubwa mbere uwuserukira ishirahamwe ry'abagwizatunga bo mu gihugu ca Egiputa, araheza arakira uwuserukira ibanki Afrexim. Inyuma yaho arakira abashitsi abagwizatunga bavuye mu gihugu ca Oman, aho bari barongowe n'urongoye ishirahamwe ihingura icayi muri Oman. Araheza arakira umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe w'umuryango yitwa Serdotola. Inyuma yaho araheza arakira kandi userukira igisata kiraba ivy'iterambere PNUD ku rwego rwa Afrika, asanzwe akurikirana cane cane ivyerekeye uburyo bashigikiza ibihugu vya Afrika. Yakiriye kandi n'abashitsi baje baserukira ishirahamwe mpuzamakungu isanzwe ikurikirana ivy'iterambere PNUD ku rwego rwa Afrika, ahaje icegera c'uraba igisata kiraba uburyo bushigikira ibihugu vya Afrika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma yaho arakira utwara ikigega ca Kuwait, akaba yaraje anaserukira leta ya Kuwait. Mu nyuma arakira umugwi munini cane w'abagwizatunga bavuye mu bwami bwa Maroc. Inyuma yaho araheza kandi arakira n'ishirahamwe ryitwa Neotech ry'ababirigi risanzwe rishigikira mu gisata c'indero. Abo bose baje bafise ubutumwa bwo gukeza umukuru w'igihugu c'u Burundi no gusubira gushimangira intumbero bafise yo guherekeza igihugu c'u Burundi kuri iyo mbona kazoza. Bose baje bemeza ko bagiye kugwiza inguvu n'imitahe basanzwe bashira mu Burundi. Baje bazana imigambi mishasha basanzwe barangura mu bihugu vyabo canke mu mashirahamwe yabo kugira ngo Uburundi nabwo bushobore kuyungukiramwo. Baje kandi bavuga bati tuje nk'abavukanyi guherekeza Uburundi kugira ngo twese hamwe dushobore gushika kuri iyo mbona kazoza. Ivyo byago rero vyahaye n'akaryo nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ko gukeza abo bashitsi bose. Aragenda anze n'intumbero yuko vuba bwango hashigwaho imigwi yo gushigikirana, imigwi yo kuganira ingene hovamwo imigambi igaragara iboneka mu bisata bitandukanye, ibisata bihagaze cane cane kuri bwa butunzi kama Uburundi bufise, ari nabwo buzoshobora gushikana Uburundi ku mbona kazoza. Ubwo nabwo murabizi igisata c'uburimyi, igisata c'amasoko ntangaguvu n'ubutare, ibisata vy'ubuhinga bwa none, amasoko ntangaguvu n'ibindi n'ibindi. Aho karyo rero kabaye kandi umwanya mwiza gushimangira kuri ca civugo ca nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kivuga kiti turi kumwe twese birashoboka. Arasubira arabizeza yuko iyo mbona kazoza tuzoyishikako kuko Uburundi bushigikiwe, Uburundi bufise inshuti n'abagenzi, bukaba bufise kandi n'ubutunzi budasanzwe.